nyuma y'aho bimaze kugaragara ko hari abantu basanga COVID-19 ariko bagakomeza kugendagenda batishyize mu kato nk'uko amabwiriza y'abaganga biteganya. Polisi yongeye kuburira abo bantu bose ko uzafatwa yaranduje bagenzi be kandi yari azi ko arwaye ibihano bimutegereje. Kuri wa gatandatu urwego rwafashe umuntu wapimwe agasanganwa COVID-19 ariko ntahita ajya mu kato ahubwo agakomeza guhura n'abandi. Polisi yasanze uyu wari wagaragajwe ko afite COVID-19 ari muri resitora ari kumwe na mugenzi we basangiraga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yabwira Ijwi ry'Amerika ko afashwe kuri uyu wa gatandatu yaje yiyongera ku wundi mushoferi utwara imodoka watawe muri yombi nawe azira ko yabwiwe ko afite COVID-19 ariko agakomeza gutwara abagenzi. Uyu muvugizi aburira abantu bose bakomeje kwica amabwiriza ya COVID-19 ko ibihano bibategereje. Icya mbere ni uko indwara nyine barabizi irahari kandi iravura. Icya kabiri ni uko hari amabwiriza ahari y'uburyo abantu bagomba kwitwara iyo basanze banduye indwara. Icyo dusaba abantu rero ni ukubyemera. Iyo usanze wayanduye ukwiye kwifata nk'uko amabwiriza abivuga y'uburyo ugomba kujya iwawe, inzego zikagukurikirana, aho uri mu mudugudu abantu bakagukurikirana, waremba ukaba wajyanwa mu bitaro. Ariko rwose kurenga kuri ayo mabwiriza byakurura ibibazo kubera yuko uramutse wanduje abantu bikagaragara yuko wabanduje kandi wari uzi yuko bagusanzemo iyi ndwara, urumva biba bigiye ku bintu by'ibihano bikomeye ku buryo byakurura ibibazo. Turababwira rero yuko icya mbere ntibayirinde, icya kabiri n'abasanze bayirwaye gukurikiza amabwiriza. Polisi y'igihugu iburira barega kuri aya mabwiriza ko bazahabwa ibihano birimo n'igifungo. Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, yasobanuye bimwe mu bihano aba bantu bazabona. Nk'umuntu uba uzi ko yanduye indwara runaka ishobora no kwanduza abandi, icyo asabwa ni uko bagomba kwirinda. Mu gihe rero atirinze akagumya kuyikwirakwiza mu bandi, yahanwa n'ingingo y'117 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Umuntu wese abishaka wanduza indi ndwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha, iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarengeje ibihumbi 500. Iri tegeko iyo ari nk'indwara idakira, igihano kiriyongera kikagera mu myaka 20 hagati ya 20 na 25. Mu by'ukuri igihe cyose wahawe resulta positive igaragaza ko ufite ubwo bwandu runaka, ari ubwa COVID ari n'ubundi bwandu, uba ugomba kwirinda kuba wakwanduza abandi. Igihe rero bigaragaye ko warenzeho kuri ayo mabwiriza ukagenda ukanduza abandi, iri tegeko riba rikureba. Igihano cyo gufunga uwanduje undi yari yarabwiwe ko yanduye COVID-19 akanga kwishyira mu kato kije kiyongera ku bindi bihano byashyizweho n'umujyi wa Kigali umwaka ushize, harimo ko umuntu ufashwe atambaye agapfukamunwa acibwa amande y'ibihumbi 10, amande y'ibihumbi 200 ku gutegura ibirori n'ibindi bihuza abantu mu buryo butemewe, kandi uwabyitabiriye nawe agacibwa 25 ndetse n'amande y'ibihumbi 50 kuva no kujya ahantu habuzanijwe mu kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Izi ngamba zikomeje gukazwa mu gihe imibare y'abandura COVID-19 ikomeje gutumbagira mu Rwanda. Ku munsi w'ejo abantu banduye COVID-19 bari 868, bituma umubare w'abarwaye COVID-19 mu gihugu hose ugera ku 35,886, harimo 26,977 bamaze gukira iyi ndwara. Abakirwaye bakaba bangana n'ibihumbi 8,498. Abo iyi ndwara imaze guhitana baragera kuri 411. Abaturage bo mu ntara ya Cibitoke begereye umupaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda basaba ubutegetsi bw'u Burundi gufungura umupaka ujya mu Rwanda nk'uko byagenze ku ruhande rwa Kongo na Tanzania. Iyi mipaka iheruka gufungurwa yari yarafunzwe kubera ikibazo cya virusi ya corona, ariko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wari usanzwe ufunzwe na mbere kubera ikibazo cy'umubano w'ibihugu byombi. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza. Twibaza ko bizoca bibandanya nini wacu mu ruhande rw'u Rwanda hariya kuruhwa ko naho bazoca bugura umupaka, mugabo twararindire turabura, byatumye rero tutanire umunezero wacu usubira aho wari uri. Ubu ni umwe mu banyagihugu baba mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa ico gihugu gihana n'u Rwanda.
avuga ko amaze kumva ko umupaka wa Gatumba ujabuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uwa Kobero uja muri Tanzania yuguruwe mu ndwi zibiri ziheze, we na bagenzi we bari biteze ko nabo bagiye gukomoregwa bakemererwa kwinjira mu Rwanda atangorane. Naciye numva binezereje cyane, nca nibaza ahubwo ati bava hariya baca baza kugurura hano ku ruhu, ariko gushika na n'ubu nuko hugurura nk'uko buguruye abandi, hanyuma natwe imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ikabandanya. Basaba leta no kuri nk'umubyeyi ko yotwugurura ko yarinze yugurura handi za Gatumba hehe, natwe ko dufasha umupaka wa Ruhwa nabo bakawugurura kabisa, kandi baradufashije cyane. Twebwe ntituzi igituma badashobora kugurura umupaka wa Ruhwa Bugarama. Bemeza ko bahahombera byinshi, bagasaba impande z'ibihugu byombi kuganira bumvikana kugira ngo uruja n'uruza rusubire kuba rwose. Nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda na nyakubahwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi ko bo bicara hamwe bakayaga bakugurura imbibe abantu bagasubira kugenderanira. Igihe umupaka wakora twarashobora tukora mu Rwanda tugashobora tumandere na mu Rwanda tukaronka udufaranga twabasha kuronka utudagara tw'abantu. Ngo dusa n'abantu twishe, dusa n'abantu baboshwe. Bakugurira imipaka ubu rero ntacyo dufise kudukora, turicaye ntacyo twari turakora. Icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka, kandi nabo icyo badafise hariya mu Rwanda barasimbuka hano bakakironka. Imodoka yahora ijayo igakurayo ibishobora kumufasha cyangwa se bigafasha umuryango mu gihe aba ari umushoferi nka jenda umushoferi, guhera icyo gihe byaciye bicumbagira. Igihe iyi mipaka Uburundi buhana na Kongo hamwe na Tanzania yugururwa mu ntango z'uku kwezi, umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yaribukije ko yari yugawe mu ntumbero yo kwikingira ikiza c'umugera wa corona. Abarundi bashobora kuja muri Kongo canke abakongomane bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba. Muvyumve neza, ni umupaka wa Gatumba wonyene, co kimwe ni Kobero hamwe ni Makamba Mugina. Ivyo nivyo tuzoherako bobandanya bashira mu ngiro zijya ngingo nziza zo kwikingira coronavirus kwijajare. Yamara n'ikibazo c'imigenderanire catumye imipaka yugagwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Abanyabugarama mu karere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda basaba ko cokugwa mu nzira. Kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika baributsa ko kubona batekigenderanira na bene wabo b'Abarundi agahombo ari kanini. Aha ni naho hari isoko ryaremwa ku bice birenga 70% n'Abarundi bavuye mu ntara ya Cibitoke. Mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino, natwe tukajyayo tukabahahira, nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara, natwe ibyo dukeneye tukabizana. Hano twahakuraga amafaranga trimuse amafaranga 2,000 ku munsi, ariko ubu ngubu ko barafunze byahise bihagarara. Ubu ngubu turiga hano ku muhanda nta gice tubona. Imiryango yagiye ishakayo, ababyeyi babo ntibabona uko babasura, n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo. Nkanjye niho navukiye, ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda saize tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi mba ndi kubona jama yanjye hako yago sinanayiha ukuboko, ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze fraction. Ubu nukuvuga ngo ngiye ubu hano mu Rwanda ntandukanye n'umuryango, kuko manake igisokuru cyanye kishi cyo kwa mama kiri Burundi. Nakuze no mu kai Burundi, nabanca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza, ariko kugeza ubu nta muntu numwe ugi Burundi. Naha hakujya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibashya nyine ngabo yagerayo. Mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo imba ari byo bapfa bakabyorosha, kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane. Saye nko mu minsi ya corona ho ni ibibazo bikomeye cyane. Mu kiganiro catanzwe n'abavugizi b'inzego ku munsi wa gatanu heze, Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yishuye ko iyo myidogo y'Abarundi n'Abanyarwanda batuye ku mupaka izotorerwa inyishu vuba n'ibiganiro vya politike n'imigenderanire. Ngira murazibuka umupaka w'Uburundi n'u Rwanda wugawe ku mvo mwese muzi z'umutekano muke n'imigenderanire itari imeze neza, ariko nk'uko mubizi ibiganiro byaratanguye hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda biciye mu nzego zitandukanye. Hariho abategetsi baza barabonana n'ab'i Rwanda. Twizeye ko mu minsi iza ikibazo kizotorerwa inyishu. U Burundi n'u Rwanda turabanye gushika isi henuke, kandi duhamagariwe kuzobana. Nibaza ko bitebe bitebuke imigenderanire izosubira igende neza nta nkeka, imaze kugenda neza nayo mayira azokugururwa. Murakoze. Ivyo biganiro hagati y'ibihugu bibiri bivukanye bimaze hafi umwaka biriko biraba. Bimwe vyabereye mu Rwanda, ibindi bibera mu Burundi. Abanyagihugu begereye umupaka ku mpande zose bobo bifuza ko vyonyaruka inzitizi zikava mu nzira. Ko abantu 18 aribo baguye n'imiburiburi muri ico gitero cabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku musozi wa Nyarunazi muri komine Rutega
Rutegama intara ya Muramvya kwibarabara rya Muramvya Gitega hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi nkuko vyemezwa n'amasoko atandukanye kwa muganga mu ntara ya Gitega na Muramvya. Abavuganye n'ijwi rya Amerika nta numwe yashimye ko mwidondoro w'umenyekana. Abantu bane nibo bonyene barokotse muri izo modokari zibiri. Ibiziga 16 biri ku bitaro bikuru vy'i Muramvya niko rimwe mu masoko yacu yatubwiye. Aya makuru kandi anemezwa n'abandi bantu barimo umugabo yari mu bakuye ibiziga mu bisigarira vy'imodokari zaturiwe. Je ubwanje bwaminwe niboneye n'amaso yanje ibiziga 15 turiko duterura abahasize ubuzima niko yemereye ijwi rya Amerika. Umunyagihugu nirabasigura ko mu ngenzi zari mu modokari zaturiwe harokotse bane bonyene, nta n'uwundi n'umwe wa kirazira yaharokotse. Bane bonyene nibo bagize amahirwe yo kurokoka niko yatwiganiye. Ababa hafi yahabereye kino gitero banamenyesha ko ari umugabo n'umugore bahitanywe n'abagizi ba nabi mu gihe bariko barahunga abajejwe umutekano. Twiyumvira ko yibajije ko bashobora kubwira abajejwe umutekano inzira bajanye. Uwo mugabo n'umugore bari bavuye ku rubanza baca batubirana n'aba bicanyi. Kugeza ubu abajejwe intwaro caba igipolisi bashimye kutavuga ibitigiri vy'abapfuye. Stani Nimbona musitanteri wa komine Rutegama Mushuhira yari yemeje ko abantu babiri bapfuye, 5 nabo barakomereka. Igipolisi co cahisemwo kwandika ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bw'umutekano kivuga ko hapfuye abantu ariko nticatanga ibitigiri. Iterabwoba ryahitanye abantu abandi barakomereka mu gitero cakozwe ku modokari zunguza abantu n'ibintu cabaye nka 2 z'ijoro ku musozi wa Munanira nko ku birometero 3 uvuye ku murwa mukuru wa komine Rutegama mu ntara ya Muramvya werekeza Igitega. Amatohoza ariko arakorwa niko canditse. Ijwi rya Amerika yabugeze ubu rimaze kumenya ko hakomeretse abantu 8, 3 bariko bavurirwa ku bitaro vy'i Muramvya mu gihe ibitaro vyo mu Kibimba muri komine Giheta intara ya Gitega bifise 3 nyene na ivy'ikibuye muri Bukirasazi Gitega nyene bikaba biriko bivura 2. Mu gatondo ko kuri uyu w'Imana igipolisi kiri kumwe n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi Imbonerakure bakoze isaka ariko ntaco batoye mu mihana yari yiketswe. Gusa abantu 4 barimo abagabo 2 bavukana b'abanywanyi b'umugambi SNL utavuganwa n'ubutegetsi baturuka avuka Remy Gahutu yashinze FNL yavyaye SNL batawe muri yompi. Mwijoro ryo kuwa 9 rishirwa 10 ukwezi kwa 5 guheze abandi bantu 13 bari baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho kwibarabara rya Muramvya Gitega ahitwa Burambana muri komine Muramvya. Mu ryo kuwa 26 ukwezi guheze naho abantu 4 barahitanywe n'ibitero vy'amagrenade vyakozwe ku bituro vy'amabisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura barenga 80 barakomereka. Naho mwijoro ryo kuwa 16 rishirwa 17 mu Rusaka mu ntara ya Mwaro ihana urubibe na Muramvya na Gitega hishwe abantu 7. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano kuwa 5 uheze mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta yemeje ko abantu 29 ari bo bafashwe. Kuri ibi bitero vyabaye mu Rusaka, Muramvya ni Bujumbura, amatohoza y'igipolisi asa n'ayarangiye ko haramaze gufatwa harafashwe abantu 14 kuri iki gitero cabereye mu Rusaka, harimwo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4. Hanyuma kuri iki gitero cabereye i Muramvya harafashwe abantu 12 harimwo abahoze ari abasirikare 2 n'uri mu karuhuko k'abakuguruke umupolisi 1. Hama kuri iki gitero cabereye i Bujumbura harafashwe abantu bashika kuri 3. Umwe akaba yafatanywe grenade igira kabiri yagira tere abanje kuraswa cyamukorokana aca arafata. Vyemezo biriho ko ari bo babikoze hanyuma amadosiye yarashikirijwe ubutungane. Kugeza ubu nta muntu canke umurwi uriyitirira bino bitero.